irafise ingingo zivuye mu mategeko agenga amatora hamwe n'izo yafashe igomba kumenyekanisha kuri bose mu kanya navuze ku bibazo bamwe bariko barabaza bavuze bati mu kanya araboneka inyishu kuri ivyo bibazo. Bwa mbere vyerekeye abatuma abandi kubatorera bita procuration, niko inyishu yatanzwe ariko mugire ndabisubiremo gatoya. Nuko ico twomenya ubwa mbere na mbere nuko ivyiza kuko ari umwe wese yoshika kwitorera. Tuma rero birashoboka mugabo siyo ngendo itegerezwa umwe wese yoshika kwitorera. Iyo bidashobotse gutuma biremewe mugabo cyambere mumenya nuko utuma n'ubutumwa bategerezwa kuba bari ku rutonde rumwe, kuvuga kuba bari mu biro by'itora bimwe. Icyo ni cyambere. Tukongera tukamenya yuko atanumwe ashobora gutorera uwo batari ku rutonde rumwe, ko atanu ashobora gutorerwa n'udatora. Umuntu atiyandikishije adatora ntashobora kuja gutorera uwundi, ntibikunda. Umuntu atorera umuntu umwe gusa bari ku rutonde rumwe. Umuntu arwaye cyangwa se ari kwibara, utuma adakwinjiza ibintu bine uwatumye atatanze ibintu bine bizoshoboka yuko we yatumye amutorera. Ubwa kabiri, hariho umuntu agendana ubumuga kumbure bidakunda ko ashika aho batorera, nawe nyine afise uburenganzira bwo gutuma, nawe nyine agatanga akarangamuntu yiwe, agatanga ikarata y'amatora yiwe, agatanga urwete rugena uwo yatumye ko ari we yamutumye, hanyuma hakaba n'ivyabona vyemeza ko koko umuntu afise ubumuga ashobora gutuma. Murazi yuko amatora abera hajya ku mutumba, biroroshye cyane yuko umuntu baba bamuzi ko koko ari afise ubumuga adashobora kugira ngo aze kwitorera. Bwa gatatu, hari umuntu adashoboye kuja gutora kubera impamvu z'akazi. Mwene uwo muntu rero si uwo ari we wese, kandi nawe nyine ategerezwa kuba arungikanye ugiye kumutorera ikarata karangamuntu yiwe, ikarata y'amatora yiwe, urupapuro rugena iyo umuntu agiye kumutorera, hanyuma n'urupapuro rwerekana impamvu iyo muntu atashoboye kuza gutora. Ushobora kuba ari umurimo abantu batavirira, canke mu kanya bababwiye bati umuntu yagiye urugendo, ivyo birashoboka. Abo nabo batatu bashobora gutuma gusa, abandi bose nta kugira ngo jewe uno munsi numva ngomba kuba ndi muhira ndatumye uwundi nagenda atore. Ntibikunda abantu bavyumve neza. Nabo batatu gusa bashobora kugira ngo batume abandi batorera. Hariho ubwira n'ubumuga
akaba n'ibyabona byemeza ko agendana ubumuga, hariho abarwaye cyane, uwo yibarutse ari kwibaruka afise ikibyemeza, hari n'uwo ari ku mirimo adashobora kuvinga cyangwa se awukorera kure yaho yari gutorera, mugabo akaba icemeza kuko yuko iyo muntu ari kuri uwo murimo. Ku vyerekeye guhindura aho umuntu atorera, naha nyene twemenya yuko muri rusange umuntu wese atorera aho yiyandikishirije, umuntu wese atorera aho yiyandikishirije. Mugabo rero birashoboka kubera imirimo ya bamwe n'abandi baba bariko bararangura, birashoboka ko bemerewe gutorera ahandi mbere aho baba bageze. Muri abo ni bande bemerewe kuzotorera aho bageze muri ano matora ya 2020? Bwa mbere hariho abakozi ba seni kuva ku bayirongoye gushika kuri bajya bari mu biro vy'amatora, bazaba bari ku mirimo w'amatora, abagiye kuraba ngene vyifashe mu mabiro hirya no hino, babuza ko bashobora gutorera aho bageze. Abo baba bari kumwe kumure n'abantu b'abashoferi bajana cyangwa se abajejwe umutekano bajana, murumva yuko abo bose baca bemerewe. Hariho kandi abajejwe umutekano bacungera ibibanza vyo gutoreramo no mu micungararo yavyo, abo baremerewe gutorera aho hafi bari. Hariho abajejwe kwerekeza abanyacubahiro hamwe n'abashoferi babo. Hariho kandi abarundi biyandikishirije mu mahanga mugabo bamaze gutahuka mu gihugu. Yagisubiremo, abarundi biyandikishije mu mahanga mugabo batahutse mu gihugu barashobora kuja gutora aho hafi begereye hafi y'imihana yabo. Hari kandi abarorerezi bo ku rwego rw'igihugu seni yahaye uruhusha, kugira ngo mwumvise ko hariho abasabye impushya zo kurorera amatora, abazoja guhagarikira abandi kuraba ngene abandi barorerezi bariko barakora umurimo wabo, abo baremerewe kuzotorera aho bageze, mugabo kandi barazwi igitigiri. Hariho na mwebwe abamenyesha amakuru abazoba bariko barakurikirana amatora, nabo nyene baremerewe kugira ngo batorere aho bashitse. Hariho kandi abahagaritsi b'imigambwe bo bariko bacungera amatora. Hariho kandi abapolisi n'abasirikare biyandikishije mugabo muri kino gihe bari mu bigo vy'inyigisho, nabo nyene bararekuwe kuzotorera aho begereye. Abo bantu bose twavuze baritorera bonyene, ibatuma baritorera bonyene inyuma y'uko abakozi b'amabiro y'amatora basuzumye ibibaranga n'amakarata y'amatora yabo cyangwa icemeza ko biyandikishije. Abo batoreye aho batiyandikishije baca bashirwa ku rutonde rwunganira ubwo biyandikishije, kandi ntibashobora kurenga 50 ku biro vy'itora bimwe. Ikindi gikwirike n'icerekeye mbega ni bande bashobora gutora badafise ivyangombwa vyose, kuko ico naco kirashoboka. Bisanga mu ngingo ya 58
y'amategeko agenga amatora. Abo bantu nabo hariho uwanditswe ku rutonde afise ikarata y'amatora mugabo atabimuranga afise, uwo arashobora gutora n'abaho umutumba nyine bazotorera. Igihe rero uyu muntu yanditswe ku rutonde akaba afise ikarata y'amatora akabura ikarata karangamuntu, mugabo bamuzi bazomwemerera gutora. Uwa kabiri bazokwemerera ni uwutora afise ibimuranga yanditswe ku rutonde rw'abatora mugabo ntabe afise ikarata y'amatora. Subiremo, uyu wundi bazokwemerera gutora n'uwo afise ibimuranga kandi yanditswe ku rutonde rw'abatora mugabo ntaba afise ikarata y'amatora. Bazomwemera kubera yuko bazaba bamubona ku rutonde kandi azoba afise ibimuranga. Nico nsubiramo nico kimwe, amatora abera ku mutumba ni umuntu bazoba bazi bashobora kugira ngo bemerere. Mugabo rero hariho udashobora kwemererwa gutora, umuntu adafise ikarata y'amatora ntagire ikimuranga, uyo muntu ntazokwemererwa gutora. Turi kubifata uko nyene, udafise ikimuranga ntagire ikarata y'amatora ntazokwemererwa gutora. Kuvyerekeye gukurikirana uko amatora agenda, bagomba kwibutsa ko abatora batarekuriwe kuguma mu bwiherero umwanya urenze uwukenewe kugira umuntu atore. Abagize ibiro by'itora bazomba bakurikirana uyu muntu agiye guhera mu bwiherero kugira ngo baje bamukebura, kuko ntaba ariko aratora ugiye kumara umwanya muniniya aba yagiye mu bindi. Yumve bose, uwutora ntarekuriwe kuguma umwanya urenze ubwiherero. Aragenda aja mu bwiherero agatora akagaruka gushira amakarata mu masanduku yabigenewe umwanya mwiza. Ikindi cya kabiri ni uko abahejeje gutora baca bataha iwabo kubandanya imirimo ya misi yose. Kirazira kugira ibigwi impande y'ibibanza by'amatora, kuko ivyo bigwi bishobora kudurumbanya canke kubuza abantu gutora mwidegemvyo. Aha rero n'ingingo y'amajana 230 y'amategeko agenga amatora, abo birengako bohanishwa umunyororo kuva ku mezi 3 gushika ku myaka 2 y'ihadabu hagati y'ibihumbi 400 n'ibihumbi 800. Uhejeje gutora aca yitahira kubandanya imirimo yiwe, nta bigwi impande y'ibibanza by'amatora yemerewe. Ikindi nosubiramo nicerekeye amatelefone mu biro by'amatora, byavuzwe ndabisubiremo. Amatelefone mu biro by'amatora ari abahagarikira amatora, ari abarorerezi bategerezwa kuzimya amatelefone yabo maze bakayakoresha babanje kuja hanze, babanje kuva mu biro by'itora. Ntarimwe arekuriwe gufotora ibiro by'itora. Abandi nabo baje gutora, twe tuvuga tuti amatelefone yanyu yasige hanze, yasige kwa bagenzi banyu bakiri hanze kugira ngo ntiyahitaneho, kuko mu biro by'itora ntawo dufise twayababikira. Amatelefone y'abaje gutora kuba hanze kugira ngo bayahitane